La fois passée havuzwa amakuru ko hari umusaza ashaka gufunga. Umusaza bashaka gufunga bamwita Cheval. Umusaza bavuze ngo bagomba kumufungisha ngo kwera ko aravuga ruve ariko ndaronka amakuru avuga ati uriya na koko iyo dossier irimo gake nubwo bitabaye nyene umufungishe ndavuga ati je koko none ko ari inshuti yanje ko atarandabura mbwira ayo makuru ko Cheval ko nzimenga bamaze korana ikiganiro yamukoze iki ubundi musigaye mufungishanya ndavuga ati koko aramukuru ivyo bikubiye oya nudukuru nyene twamayira Ubiriza Cheval yavuze yuko ntaco nomugira namuhaye amahera urazi ko twidandaza kuri aya mahera sivyo uri kurumva kuri rezo sosio turidandaza tuba turi mu kazi sivyo je kurya nanje bampa amahera niko namuhaye nkorera ibiganiro mama we atarapfa abandi ni kivagabo nyimba kuramo bakaja guhonga indaya hariya anyi bakaja gupangira indaya hariya nyimba bakuramo bakaja kusangira inkoko n'abahabara hariya nta numwe bazirira he ko tutabona amakona yabo bazirira he none je twahuriye mu maresitora atandukanye bazize uravuga ivyo watweretse umviriza ivyo birazwi umva biraza ugaca usanga twe turikokora turabaha nabo bakaca baja gupangira abahabara Imana iba yaheza agiye we watanze Imana iba yabonye ko none je sinamana yariye ega je namana yariye biyita ngo n'abakozi b'Imana igira 10 cy'abandi so kwama ndayajya kuko naje iwanje barayariye abanyarusenyero baratangiye igira 10 bajuza ngaho kayataka none bayanzaniye ndayajya nyene kuko naje iwanje barayariye nishikanwa warijya ayo naho bazaho kuyakura mu mashikano nzu yake aha ibaze nkuba ariko barakumva mugagoza kumva ku mugoro waguhaye map none bibaze ngo barantinya musumuzo basesera ubufu yo ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ariko kandi mwana dukunze dukunda bino bikorwa dusangwe dukora amazina anje ni Star Boy the Chief Mr Recorder Mr Mate Mr Kimararungu Loving Town ubeshi umukozi wo munzu Mr Fasha rafashije Mr Adonke Sharpman Lion in the Jungle Mr Fasha rafashije na amazina menshi cyane izina Star Boy rimaze kugira bivanye n'ibikorwa nyine bariko rirakora abo mugambi bwa Star TV simba nije nyene cyane hari gema nije nyene sometime ireve ariko uno munsi sindije nyene kabisa ndi kumwe n'umu YouTuber uno munsi umwigema ariko arakora kugira nawe kumbure ngira nawe ashaka kubugari sinzi cyaye kumbura usanga ariko arubaka izina kugira ryamamare nibaza ko byinshi zo kubimubaza nibaza ko tuza kuganira nawe ni the first time dukorana ikiganiro ariko inyuma yakanya ariko ndakora kuri Star TV bivanye n'ibintu byariko biragenda neza cyane uno munsi ndagarutse ndi kumwe na Koko Kahise wamubonye Koko umeze ute sava umeze neza wambaye isheneti ihenze mwana no wambaye nyinshi ariko iyo nayo irahenze ajya umukirisi kumuramo mega usengera muri basuguje hariya hajya niho usengerayo general narasengera ariko ubusingisengerayo wabihevye oya nsembo sengera mu nzu yanje ugumuhindura amadini idini ryanje riri mu nzu wanje usengera mu cyumba yes Koko mu cyumba none Imana ntinyumva kandi cyane karibu uramusakozi wa Star TV kumbure kwinjira mu kiganiro nyezina bonjour et bon après-midi ku bakunzi ba Star TV muraho mumeze neza Jenny Bonbon ndakomeye ize ko nawe mumeze Bonbon Koko muri no minsi agezwe hari gukubita kabisa kuri YouTube kabisa arabigeme basinzira uno munsi urikora bakanura kabisa je simbaye ko ndiko ndakora murabimbwira ariko abo ndamona utu video nyene ukubita kabisa nanje nkaguma naravye nkavuga ati Jemba mbona ari uri kurakora gusumbya jewe oya je sindiko ndakora nari mazi iminsi menga ndi mu karuhuko mugabo ikibazo nari nagize ariko no munsi meze neza cyane je ndiko ndagerageza nkeka bizoza nanje ariko ndabibona ibintu abari vyiza cyane merci beaucoup ndabona video zawe zincako kabisa iyo umuntu ariko arakora video ziguma ziducako nyene zirenganira
Okay. Zamurankurikirana kuko nanje ndabakurikirana. Turabikora. Igitondo cyari kimeze gute kuri Koko? Kimeze neza, nabyutse mbona Imana yabikoze ndi muzima. Iyo umuntu abyutse akabona agira uku amaboko n'amaguru akabona n'umutwe kumva ni sawa. Hajya ukora sport? Bon, nahora nkora sport ariko maze iminsi ndi busy cyane. Ntaja muri gym. Ukunda za gute? Ya nkunda gym vraiment. Kwiruka byarananiye. Yeah. Umo kubwira ati vanga nikirire. Ya niro. Oya bakwishe. Nashaje. Nta gusaza kuko ugifite umubiri uyagayaga uko nguko. Gusa ndashimira Imana nahora ngwaye. Ubu umbwira nze ndagusengera reka. Oya narisengeye. Abasengesho ayo wawe ni Imana yo kumva cyane rero. Bakunze gutwita abanyavyaha. Isengesho ry'umunyavyaha barikaze. Oya isengesho ry'umunyavyaha ni nk'uruyogoyoga imbere y'Imana niko Bible tubwira. Oya narisengeye kandi ndashimira Imana ko nayankijije. Ya ibihere gucubahira. Ariko nibaza ko bitari grave ko yari grave nari ngoye gose. Amazi misi mike ariko ngwaye grave. Eko Imana yubahwe yankijije. Kabisa. Ikibazo cya mbere kiravuga guca kuko waje kwisanga gute muri bino bintu kumbure uza kwisanga uri kora video ugaposta kumbure kugira ishore kurabwa cyane wisanze gute muri kano kazi ku YouTube cyangwa ubu YouTube? Okay, ubwa mbere hariho témoignage nigeze kugira amatémoignage 3 nigeze kuja gukorera kuri Siren Vibes kwa Ozi. Abantu barankunda, abantu barazikunda cyane, aba YouTubers baguma banyimvita bampa ibiganiro bitandukanye cyo ndabyisangamo. Nca mvuga ati reka nanje nugurure channel yanje kubera nabona yuko ma message wabona umenga nawe wozicisha wawe. Ya kubera iyo mu wemvise umuntu urumva ntashaka kuvuga ngo avuga hagira ariko ari YouTube yiwawe uravuga nawe uyongera amasaha 5 nta kibazo uravuga message zose ushaka ukazitanga. Bisigura ko wavuze ati reka nagure kumbura hano nzora ntanga ubutumwa byoroshe. Kuko abantu baravuga none dufashe ukunuku nanje nkabura iyo ndabihera niyo ndabihereza. Sindi bufata umwe wese ngo tubonane. Donc bansaba imibonano abantu benshi. Ndavuga rero reka ndabigire muri global ndabivugire hamwe baze baranyumva amakonseye bazumva ibintu bitandukanye no twongere twigishanya dutanga impanuro kandi twigishanya. Ucuvuga ati reka nke YouTube yanje kumbure nshobora gutanga ubutumwa bukageraho nifuza ko bugera. Yego kandi biriko biragenda neza. Naho ntabona aho ndashika mugabo bizogenda neza tu. Hari video nabonye wakoze uvuga ati mu mezi abiri aheze mutamba mwahuriye ngo muri taxi ngana na papa wawe aza gukora ku mabuno biranagutangaza. Bon bitangaje kuko abatama nyene barakunda utuntu urabibona nawe. Ariko message yajya nashaka gushikiriza niko abantu bo kwisonera umuntu akuza akamenya ko akuze ntapfe gukora ama bêtises devant les autres akora n'importe quoi abantu biyubaye akoreka baba bisazura gakeganye. Oya kwisazura basi utumurondero wo mwisazurana hamwe apana umuntu utazi n'importe from where utazi donc biba bishisha ukuntu ba utisoneye. Umuntu ajo ari umuntu w'umutama akagukora kwibere canke ku gisusu ntimwavuganye nta gahunda mwahanye ntimuzinanye ni ibintu bitari bitisone. Hako umusaza urabona nyene ari kugira akabuku kuriya apana naguke hari uza wese gakora ko buke ari n'ufyo we rero yaje direct nyene arafyonda ngo ngo igisupu supuna ndavuga ati hari hasigaye ko akora muri hand launch naho arinze agira ibinya ivyari kugenda gute abantu bita muri hand launch nyene ico ni kirundi cimbabarira amatwi uracupye mva nawe hand launch yakoze ku gisusu c'est pas grave mugabo ntivyisone. Kabisa numva shaka kumenya umunsi wakora video kumbura ushaka gushikiriza ubutumwa kanaka ubwo butumwa burageraho wifuza ko bugira urabona ati
koko kabisa buno butumwa hanze bwageze aho nifuza ko bugera ubwo butumwa bwari nyabaki cyari ikiganiro cyahe kumbure kwera kuri umunsi twese turakora ibiganiro mbwa tukavuga ati iki kiganiro cyarakumbise kabisa hari ubutumwa natanze bwageze aho nifuza ko bugera mfite jewe nkura mu buzima bwose tubayemo abantu banzi mu buzima bw'abapasitori aba fake pastors aba fake prophets aba prophet bishops apostles bajya bigira abavugisha voilà abihaye amatitre manini yaje barayiha cyane barayiha benshi gira barabatira 99% barayiha nk'umuntu anje novyuka ejo mvuga ati Prophet Starboy kabisa uravyuka urana nk'ubu turakumenye mu ikabutura ukacu vyuka ejo wambaye costume n'akanu k'abapastori ukacu uvuga ati ndi Prophet Starboy canke ndi apotre nta uzoguhariza mugabo izo titre nyene baraziha donc narinze ati barakwatira nyene bakabona ko bikwiye oya hari abo batira mugabe benshi bariyatira bariha igiti muri rusange yes aho napana igiti cisi ukamenga umupastori ni umuntu atagira agaciro ariko uvuze apotre uvuze bishop uvuze umuvugisha ari we wese urumva donc baca babona yuko umuntu uri hejuru so abantu rero banzi ngaho ko hari ibyo nagiyemo cyane ndiko ndabisigura kuko je nsanze ndi umwana w'umupasitori nakuriye mu nzu y'umupasitori ikindi naco narakijijwe ndakirizwa muri ibyo bintu mu ma église y'ama miracle donc hariho ibyo mbanzi byinshi nagendanye n'abitwa n'abakozi b'Imana nkaca nsanga bari fake hari abo mwakundanye kugenda ntibisigura gukundana muzinanye tu yes hari ariko nigeze kugira wo mu fiance byitwa ngo mu fiance kumbe yashaka kwirira kitu gusa ari umukozi w'Imana of course ibyo bintu bizatiye arashira mu rukundo ndaje mu rukundo nyene cyangwa ari muri babandi basenga bakorana atahanye ne kiriyo siga amavuta hari anyura bibona ngo ari bariko barabigirira deliverance ugasanga ni byinshi tuvuge ko rero abo ba prophet n'aba apotre n'aba apostle baje biha amatitre nibo kumbure bariko baratuma uno munsi haza abantu bataka abakozi b'Imana ati kumbure mwebwe ugasanga n'abakozi b'Imana bukuri babigiriye mugasanga kumbure babafashe ko arabantu no je nama nabisiguye abantu nabakunda kunshira urubanza ngo ndapoperanye no je nkunda kuvuga ko hari abakozi b'Imana bazimerega je ndafise abagenzi b'abakozi b'Imana kandi beza ariko ni bake kabisa abatubona kuri reseaux sociaux Starboy tuvuge mwishuri hari ubutumwa ubona bariko baratanga bariko bagira ama publicité yabo ibikorwa vyabo by'ubuprofesi ngo karibu ngo gikorane kanaka tugiye kugira ibikorane ugasanga ariko nyine abantu kira bakizwe murahurira mu gikorane nyene ukabaho suko bigenda mu bisanzwe ba apotre des apôtres bible ivuga ba vrai ingene byagenda carazira kikaziririzwa umu apotre yagenda akicara mu isengero umu apotre arakreye arakreye eglise abantu bakaza akaca asigaye eglise akagenda nk'iyo mu misozi akaja kugura urundi rushinge gutyo niko ba apotre babayeho ariko muri iki gisagara aba apotre nabo kugendera mu mamodoka meza no kuja gufata indege no kuja mu ma restaurant ya classe nta nikindi bashoboye ariko Mr Ndagahenda afise umusozi hariya uyo nzomugaruka ko vuba ndafise ico nzongiye kuvuga bamwita Mr Ndagahenda cano yanje kandi uri umukristo wiyowe ivyo tuzobigaruka ko hanyuma arasiga amavuta urumva si kurya bigenda uko bavyita kwifatanya n'ivyisi urumva ako gufata indege bagiye hanze bagiye gutanga ubutumwa bwahe nubwo ngaha ntabwo bagira uri kurumva no ngaha tuze tuvuganisha ukuri nta butumwa bafise nzokwama ndabivuga nongere ndabivuga kuko ijambo ry'Imana ko barivuga tukaryumva none reka nkwereka Pastor Mark Kagisi ntavuga ijambo kandi
rizima tukaryumva kweli nta muntu numwe yakumviriza ijambo ryo kwa Kagisye ngo yumve ko adahezagiwe hariho apotre Kevin numu apotre mugara avuga ijambo kumva ko avuze ijambo na apotre ni umushiremwo apotre Mbayahaga aravuga ijambo kumva yuko wumvise jabo bose ndabemera n'abandi Prophet of Jesus ni wa mbere oya jewe urazi ko yari umudati wanje urabizi nta birebire nshaka kuvuga birebire mushira imbere kuko indira nta birebire ngiye kuvuze nabi nzogusengera haje nta muntu numwe ntinya aka kazira kugiye gutinya abantu ntushaka kugakura urumva je rukungene reba bashaka ndabatinye icanye bagize ama commentaire ntinye moi je suis qui je suis sivyo kandi I know who I am urumva nta numwe yambwiye ngo gura urubuga nta numwe yambwiye ngo tangura iki gikorwa urumva nagitanguye n'ubwenge bw'iwanje n'umutima w'iwanje n'umubiri w'iwanje kubera mfise ico ndabizi ko amufate ndabivuga kugira abantu baca ubwenge urumva uvuze ko Prophet Joshua ari umukozi w'Imana ivyo n'ivy'iwawe ni wowe ubivuze je ndabizi urabizi kuko uri umuhungu wiwe usengera mu rusengero rwiwe yasengeye umuntu agwaye ibidayimoni bana njewe nije namwitwariye ubunyameze neza yavuga ngo hari umukobwa nigeze gutwara hariya amazi umwaka wose adasinzira asha ivyo bintu je nashaka kuvyipimira namutwaye hariya bamusengera kabiri wararyama yavyuka mwijoro agakubitana mwijoro atavyazi mbega urabizi yuko reka nkwereke aho sishaka kuvuga ibintu birebire nta na commentaire no comments mugabo gukorera Imana sugufyinata gukorera Imana vya vrai sugufyina uri kurumva oya sugufyina utaratangura ngo uvuga ati yebana nkene kuja gukorera Imana vya vrai banze uturiye wiyumvira eske ni Imana impamagaye cyane nije nihamagaye uri kurumva wowe nta madayimoni barakubonamo jewe oya je ndasenga biragoye kuko bifata je je pose une question Starboy kubera ko amadayimoni afata abagore n'abakobwa gusa ugasanga niyo bariko barakumbagara hasi abagabo n'abahungu kwa Joshua n'abagabo baragwa hasi kabisa none bimaze iki kugwa hasi ukavyukuri wa wundi nyene usubira muri vyaha iyo umuntu abohotse mu bisanzwe abohoka ingeso urumva idayimoni zimutera gukora ivyaha ariko uravya abaja gusengera mu maherayo ma eglise ngo na za miracle urumva usanga ari abapagani ba mbere uri kurumva birashobora gufata umwanya ukazura sengera atandukanye ama eglise atandukanye kumbure ubone hawo bakora cyane n'amakuru habwa je maze gusengera henshi atandukanye nkagenda nkicara nkumviriza ijambo ry'Imana nkataha ntafatwa rero usengera hose oya mu bisanzwe kirazira kuba umunyedini ikintu kibishe mwebwe abakristo muba abanyedini Imana sico ishaka kuko wonsigurira gute ama eglise yose ahamagara Yesu mugabo ukasanga bose nta numwe yemerana urumva ugasanga wemera idini nk'ubwo wewe wemera idini rya Joshua je nta dini nemera je nemera ijambo nemera ijambo none nk'ubo kubwira ngo usengera he jewe mwana aja gusengera hariya kwa Prophet of Jesus mugabo je no mu bakatolika ndasengerayo hariho rero abandi rero ari abantu b'abanyedini gusa bakunda idini gusa mu mutwe futi urumva ugasanga nta kintu co mu mpwemu na kimwe kibaranga bafise yes so njene baza ko abantu turatandukanye kandi umupanekoti w'Imwaro umupanekoti w'Ubujumbura si bamwe abasimutse comportement zimwe none abibujumbura n'abaruguru hariho Imana ya ruguru n'Imana y'Ubujumbura nari nshaka kumenya impamvu bihinduka ugasanga urati impamvu mu gisagara abantu ntibakizwa tuza tuvyumvikana bashaka amafaranga mu gisagara niho hari abasuma mu gisagara niho hari abo apotre bose n'abamanutse bose barasirimutse bibera ngahe Bujumbura batangura kurya bicaye ku bantu uri kurumva ibintu bakora ngaha bari kuvuga ubutumwa birateye isoni nta butumwa buhari nikimenyamenya abantu bakizwa ni baki abo ngira ahantu usengera niho bari baki ahandi bahora bakizwa ari benshi umenya gute ko abantu bakijijwe nuko abantu bagira ivyamwa vyiza
ubuzima bw'abantu bugahinduka koko abantu bose ubuzima bwabo burabuzi uburyo babo buriko turaraba mu masosiyete tubayemo tukara mu kibano tukara mu miryango usanga umuntu avuye kuririmba kuri podium par exemple sivyo ntidufise bene wacu ntidufise amafamiye ntidufise abagenzi b'abaririmbyi ba gospel ariko ugasanga ivyamwa bafise biraboze ntibazi kwitonda ubuguruguru butahi iwabo inzigo n'ishari bitahi iwabo urumva ugasanga umukizo edayo hako jewe nobona umuntu yigira umukizwa notuma mbona umumiziruma wa vrai uzirabe mu bantu b'abamiziruma je ndamaze kuba n'umumizirumani ndamaze kuba n'umukatolika uri nca hose je nashatse ngire experience y'ama eglise yose menye Imana tuko turarondera niyahe Siko nawe experience yo kugerageza Imana ati reka ngende. Sikugerageza Imana iravuga tugendana ubwenge. Uguvuza ati ngiye kuraba ngo hari yakwiriyo. Ifa ko tubabashakashatsi. Imana turayumva ntituyibona. Sibyo? Imana ugenda kuyimenya ryari kwibaho. Iyo yihamaga ukabonera kwitavye igukorera ivyo wayisavye. Sino twese twavuga ko atamani hari kuko nta numwe yayibonye. Sibyo? Ariko turavye ivyo dukora ku munsi. Ucumenya ati Imana irabaho. Sibyo? Rero hari ukungene uvuga ati none reka nshakishe ko ngatamana mbona ngaha reka nje kwironderera hari Imana kugira uyibone no kwizera kwawe muri wewe umviriza Imana ivuga tugendana ubwenge sibyo hari Imana ihunga none abashakashatsi kubera iki baba abashakashatsi abashakashatsi bariko bararondera amakuru Voilà ni Imana rero uragira ubushakashatsi none hari Imana ihunga ukagenda ukavuga ati none eglise ya vrai ni yahe uri kurumva jewe reka ndakubwire Starboy ejo bundi mu mwaka weze nagira nisubire mu bamiziruma sivyo nta uri nca hose kweli ndira yes kandi byaranyigishije cyo ndabwira Imana ndyamye ndavuga ati Mana ndakeneye je gusubira mu bamizima nyugura amaso yanje nyereka idini wemera ni ryahe ryo nojamwe ndarushe urazi ibintu Imana yaciye nyereka mu ijoro nsinziriye cambona hejuru ku gicu haje ibidome binini byanditse ngo Jesus is the Lord bigenduko bica biza bifutika gutya kandi cyo ndavuga Imana ishaka mbe umukristo muga nta dini yanyeretse urumva ariko urumva ngaho ntiyanyeretse ko noja mu bamiziruma kuko abamiziruma ntibemera Jesus kwari umwana w'Imana anje naramubaye mu miziruma naramubaye mu miziruma naje muri entera voilà uri kurumva rero gusa ikintu ndabakundira bo barakundana ukwabo ariko umukristo urashaka gukubitika ngaho pastori wawe yarakuririye ibigira 10 n'amashikana waraguze impene waraguze ibiki nkoko umushira wowe ushonje akakwima n'umukate w'igihumbi uri kurumva ariko mu bamizima suko bameze barazi ikintu c'urukundo urumva none iryo juru tuko turarondera ninda zorijamo uzurabe n'umukozi w'Imana umwe kwijana vraiment ashaka kugukiza hako baratanga barabaje gufasha abantu batishoboye bagakora niyo batanze uturo dutanu tw'ibiharage n'umuceri bace bafotora bakagira ama publicité kugira babone ngo baratanga oya harabatanga kabisa bakaja kuraba n'impunzi yakwerekana ni kwa motivation abandi oya motivation yiki ijambo bamusoma niyo mpamvu abakristo bo mugenda nk'ibijuju ijambo ry'Imana rivuga ngo ico ukuboko kukuryo gutanze ukubafu ntikubimenye wowe nta bantu urafasha ntubivuge ntihagire n'umuntu amenye ko wabahaye oya hari ibintu uvuga ati ngiye gufasha umuntu oke ngiye kubera ko ngiye gufasha umuntu muri ndafise NGM ivyo ndamuha ariko urumva ko hasigaye 9 rero 9 kugira igaragare cyangwa iboneke ndategerezwa kumutiva abantu ati nakoze twebwe mu kubaha ibigira 10 kubera kibaduha ama envelope ata muntu numwe amenya ati irya envelope igiye mu kigira 10 kingana none muri eglise bwa ngo na Tanzania none se kubera kibo babigira public isi yose kandi ajya muri eglise ntabwo bikwiye kuvuga ngo natanze 10,000 kubera kibo berega nico kimwe kubera kibo bace bavyerekana rega muri eglise abantu baratanga bakavuga ati arageze umwanya wo gutanga ikigira 10 bakakumotiva bakakubwira n'impamvu ikigira 10 gitangwa ugatanga rero ahantu barasiguriye impamvu ikigira 10 gitangwa bamanza baradusobesha sha
kugira abayankure mu mufuko navuze atahana n'abasuma bibere muri business nzokwama ndabivuga imyaka yose oya nje benshi umvirize abitwa ko ari abakozi b'Imana benshi 99% kwijana birigire urumva bibere muri business uri kurumva ubu niyo business ishushe business irimo amafaranga business idahomba urumva ni business yo gutanga ibigira 10 n'amashikano nikimenyamenya nibyo bakunda kugwaniramwo kubera iki bo badandaza ijambo ry'Imana natwe tukarigura ngo abakozi b'Imana bose ngo baza amakarate kabisa none urumva niyo mpano bahawe urumva babe bavyemera bari muri business nzokoma ndabivuga ako no musi ari ikintu kimaze iminsi kivugwa numva kivuga ko ayandi madini yoba yumvira nk'inzigo canke ifuhe ku idini rya Pentecote bivanye n'irya hotel bubatse nini kubera ko no musi amadini yo mu Burundi idini maze kugaragaza ikintu kinini maze kubaka nuvuga ko Pentecote yarubatse hotel nziza kandi nini amatosumira harandi madini yoba yaragize ifu aravuga ati Pentecote amafaranga bayakura none Pentecote ngene bameze sivyo n'abakatolika urumva bakora presque la même chose amahera yabo bare aja ku makonti yibigira 10 kandi apana konti nka bigabye ba Joshua usanga konti ari wayikurikirana urumva abari konti yishengero urumva usanga yandi ma eglise nyene eglise nk'ubu ugasanga ni Joshua ukurikirana ibigira 10 ugasanga ni mushiki wiwe umugore wiwe ugasanga kugira umuntu azoyakureko ni profeta asinya n'umugore wiwe ni mwene wabo canke mushiki wiwe urumva ibyo byose ko bimeze kwa Joshua lindira je ndiko ndakubwira ivyonzi uri kurumva ikintu reke ca kihaba ahandi nta muntu yiyita ngo n'urushengero rwiwe urumva bavuga ati n'amafaranga y'urushengero bagakira konte kandi bakamenya ati amahera yakoze kunuku abandi ni kivagabo urumva nyimba kuramo bakaja guhonga indaya hariya anyi bakaja gupangira indaya hariya nyimba bakuramo bakaja kusangira inkoko n'abahabara hariya nta numwe amenya ati bazirira he ko tutabona amakona yabo bazirira he none je twahuriye mu ma restaurant atandukanye bazi uravuga ivyo watwereze umviriza ivyo birazwi umva biraza ugaca usanga twe turikokora turabaha nabo bakaca baja gupangira abaharara Imana iba yaheza giye we watanze Imana iba yabonye ko none je sinamana yari ega je namana yari biyita ngo n'abakozi b'Imana igira 10 cy'abandi so kwama ndajya kuko naje iwanje barayariye abanyarusenyero baratangiye igira 10 bajuza ngaho kayataka none bayanzaniye ndayajya nyene kuko naje iwanje barayariye ishikanwa warijya ayo naho bazaho yakura mu mashikano nzoyake aha ibaze nk'ubu ariko barakumva mugaza kumva ku mugoro waguhaye map none bibaze ngo barantinya musunguzo basesera ubu iraba je bahora bandiraga nkavuga ati none vraiment ntushana gutinya nuko ndagushira ku karubanda ahubwo bararinda vraiment nta mutima bagira ako nawe ugishikanwa none bayampaye kandi n'ubu nzoyajya uraba paseri baragenda hariya bagasomesha akaba ari ujya uzoyaza nawe se nzoyajya kandi ntazombona ibyo babakeneye ntabyo bazonkuraho kigira cyo paseri arasomesha hariya kugira gitangu naje ibyo wanje barabiriye ukasanga ndiko ndabahamaya ukaca usanga bari baja kuyapangira bahabara hariya kwihora none yo nzoyajya n'umutima mwiza ariko yariye birangira gute zihora mpaka yariye birangira gute umuvanye birangira gute umubwira iki urumva nyene uyariye ukaca wiye uya ndavuga ati naje iwanje biwe bene wanyu ntibayariye mananje ugira barampaririza urana ko banuka ku makomantere umuntu ndayibo ugasanga barantutse ariko behind ya kamera canke behind ubundi buzima uri kurayajya yaha bakandondera nkayajya atumbise uje kigira 10 cyanyu nguyu ni koko yewe baraza bafate na byazice banzaniye abari yayi muzomufata ati mandadare atuye ni kumuhagarika utagira kigira 10 akaba ari wabijya kubera iki nzokoma ndayajya numva kuzo uri kurajye inoti yawe ayi wanje ntibayariye mpaka barangira mayibobo barakwivye bakugira mayibobo
urumva ukasanga koko yararemvye mw'abantu ukasanga apotre wawe uramwihebeye nawe ariko yihebera abamaraya hariya anyina bahabara hariya kuko ako kantu uvuze yuko baguhombeje kugira amayibobo baraba nabo barabizi nama nabivuze barampombeje bangira amayibobo watari nkigira 10 cyinshi cyane byagenda mu buryo bwa gute urumva twe batwigisha yuko ikigira 10 n'amahera ya ratio ukuramo ikigira 10 amahera ya stock urumva yose ugenda ukuramo 10%. urumva tuba turabana mu gakiza nta n'umuntu aba bizi urinda gukuramo 10% niko bakunda kwigisha kandi bazi neza urumva ntituba turabimenya twebwe bazi neza ku mushuzo urumva bijya bateragiye ibitegwa bijya biseseka rero nka benefice basi niyo kuramo kigira 10 ubona bazana ibitegwa ubona mwishikano ibitegwa bibaho nko muri bible bazana iki amafaranga kera nabona bazana n'inuzenya ibintu byo korora bakatureka batwara ibintu by'utubeba udukwavu ubona mu bakizo bibaho bacavuga ati genda ugurishuza n'amahera kubera iki bamaze kurongora amahera aragura ivyo byose wabifuza amahera aragura ivyo byose wabifuza ariko aho business shop noti abandira remvye kabisa ubonye kigira 10 Starboy je muvyanka muvyemera hari gihe muzobitahura mu nyuma mwaratesetse urumva none je yanje ko batayajya noja ndababeshera ngo baragiye kigira 10 none wewe nyimbo tayobaha erega bikunda gufata abagore n'abakobwa nitwebwe dukunda guhindwa je ndafise umugenzi wanje yafashe imodoka neza n'urufungu n'intuze na kontake ashira apotre wacu uzuragira umudadi wacu aramugabira umugabo wiwe avuye muri mission yagiye kwitora tumva atabona komba uri umusazi rero n'ukundi kuntu murambona umuapotre ugasanga aho eglise nzi uri ngaho uri kuduga uri mushika kuri Gare du Nord uduganye pafu imodoka yiwe yarapfuye acava nk'umumara utuzinanye amutiza voxi we ngo buragira badukunda jewe apotre igeze kumbwira hari umushitsi urana abashitse ibinyene baza ngo twakiriye abakozi b'Imana bakomakomeye yaravuye yitwa Eric sinzomwibagira ava muri Kongo oya wo muri Kongo araza cavuga ngo dutange ngo mwese yiyemeze ngo mahera atanga Imana igiye kudukorera ikintu ibi vya miracle civyo mvuga Starboy nabibayemo jewe ebana je canandika ko nzotanga $100 hari 2000 kandi warufise amahera kera 2011 kuko warufise inoti nahise inoti nye yiyemeza $100 kwe urumva ayo ni make cyane ndamubwira je ndandika ko nza kumuha $100 ico gihe nja ku ishure niga mu ijoro aya mashuri yo mu ijoro ndiko ndigado je ndagenda mvuye ku ishure 20h ndagenda nange mu Kinanira niho eglise yari iri shitse kuri semuseka ipinicira toboka urumva aho ni mwijoro ndiko ndagenda ndiko nja kugemura amafaranga ari muri envelope ndayabashiriye $100 bahejeje gusengesha yari vendredi miracle kaje menshi cyayo duhura nayo kumanza nkaya kwaka ayo ni make cyane ayo yari nk'ifana urumva jewe imodoka intobokanye ndamutelefone ndavuga dadi imodoka irantobokanye ndondera umuntu afise parkenzi urumva antize ngaho ipine emwe icyo gihe wari ufise igare je ndahagara nk'amasaha 2 yose mwijoro ndi jenyene baca baraza na wa mukongomani wa mukozi w'Imana nta pine banzaniye baza ndabaha ya envelope ntibanamfashije iyo envelope warayibahaye baba baracitse cyangwa ngo mafiye ngo nabutse umuntu ngo yodutiza ngo kandi burije ngo ntahanye umushitsi kuryama ndaraye ukuri kw'Imana batantaye ngaho muri iryo joro koko warahomvye n'imodoka warayigurishije kubera ibikorwa vy'Imana oya amaze gutunga nyinshi nta n'umuntu sinawubeshera umuntu ngo naraye hari uwo nayihaye muga amafaranga yanje vraiment bantaye mwibaraba urumva ipine yari yantobokanye oya hari ukuntu bavuze ngo barakuri iyi noti gushika ngo nk'amayibobo barigiye none ntibayariye none numva ko n'imodoka bayiriye urumva rero ari umuntu afise umutima n'ubwenge uraba abagabo ingene ata mutima bafise uri kurumva gufata baje gutora amafaranga
urumva sanyo sandorari twigiye kandi vraiment gasandorari kari gafise agaciro muri iyo myaka iheze sandorari ya kera sha hari rero kari gafise agaciro hari n'abategwa imbanyi kubera sandorari bantaho nyene ari mwijoro mvuye ku ishure simfise umuntu numwe nobwira ati kugira mve ngaho nahavuye minui telefone abantu baranzanira pine ngaho onye kuri station utangura kuyumvira uko nova mu bukizwa oya je naricaye hasi ndiyumvira ati mana none urukundo mfise kubera ikibo batabwo gute bonta mwibarabara guke barashakora akazi none barashara abakozi b'Imana none se bavugishwa n'ubu barashari mu kazi urumva cumbwira abo bantu usanga atari urukundo bafise agukoreye ikintu naho abashaka reke publique yuko hari ikintu yakoze akwabo twe tubahaye ko ata muntu abimenya ega haje ivyo tubaha byinshi ntavyo abantu bamenya oya murambona mubaha n'amaparcelle ati nakugariye amaparcelle byose uri kurumva ariko tukiri ngaho turazi ko haba abakozi b'Imana bukuri kandi kabisa abana babikora neza agusengera kumuha parcelle arasengeye umuryango wawe ari mu bibazo aba ari ikintu gisanzwe kubera ko hariho ka ugera mukavuga ati iyi government yari yarase mbwa ngeze kuno muntu hari cyo yafashije kumuha parcelle kumuha imodoka kumuha amafaranga paditu ntacyo bitwaye so nibaza ko reka tuvuge ko hari abinyoma n'abatarabi binyoma ariko umuntu asenga wegenda usenge wizera Imana inde ndakubwira ikintu kimwe Jimana yanje sinavuze ko nsengera mu cumbi wanje ukantwenga ubu rero nukigira igrize barariye barayamara uvuga ati ande boyaje nta none nje gukora yiki atajambo bafise nje gukora ivyo bya miracle barabo wemera bukuri kutabajabo bukuri oya rimwe baranyevite nkagenda kandi ubundi mu gutangura kurondera nko kwa Mark basinze ndajayo gusenga ari muri life center Mark nta kintu yatanze se canke ndondera handi urumva no kwambaye haga canke ngende nsenge cyaye kwa Kevin bayaga nayo bavuga ngo atanga content ziki ambaye haga bamuhora kubera ari umupoliticien jewe cyo ntaco no muhora pasi n'abapatiri barabapoliticien n'abadawidi bose abapatiri barabapoliticien abajesuite voilà rero mu mwanya abantu batarabitahura je sinshobora kubibataza ngo bavyumve mugabo urumva yuko afise ijambo ry'ubwenge kandi kame mugatwenga bari abagabo vayo watwenze naye abantu utatanze kigira 10 urapfuye ibiki nibiki visa ya hehe chakira visa chakira inzu ngo aho kandagira hose ngo aho hose ngo nahi wawe byaho utagize gutya ngo biri yashu kutagahende kaja kamodoka ndagahende saki wiwe baraje ugatanga yemera prophet yarapfaye haraje igikorwa gikomeye cyane bagiye gutanga imodoka ikindi naje gahende awaje nibayitange ivyo nivyo mu mubiri twe dukeneye ivyo mu mpwemu mu mwuka akamodoka uza gatwara wese nakiwiwe urumva ivyo nivyo mu mubiri si ivyo mu muntu nzeya mu mpwemu ikindi kintu naco camba bajereka nkwereke kuri Prophet Joshua sivyo ntaco nari bwavuga ikintu reka ndakivuga urana yatanguranye jengi sengera hari umupastori yitwa Steri afise umugore yitwa Harine batanguranye muri vide Starboy Jesse ndamwanga muga batanguranye muri vide baraduzanya baramuduza haraza n'abandi baramuduza ariko mu nyuma bafuye ibintu by'amahera uko nyene urabibona oya gusa hari ibintu baca bisubira muri vivant yo baje bava none iyo mana iri idiviza abantu hari mwuka wera umuntu mutangurana mu nyuma ukacumuta akagira mu kafiri kubera ugeze hejuru iyo mana ni yaheye ubu bisubiriye muri vivant urumva none ivyo bintu bisigura gute bariko babagira iki ndani navyo mbazi ndirenganira nyise yareka ngo ntirumve ko ntube mugabo niryo kubera usengere wiwe kenzovuga ivyonse jewe sindamwanka mu ikintu cose je kitagera kumere dukubita tubangura tujya gusozera la fois passée havuzwa amakuru ko hari umusaza ashaka gufunga umusaza bashaka gufunga bamwita Cheval umusaza bavuze ngo agomba kumufungisha ngo kwera ko aravuga ruve ariko ndaronka amakuru avuga ati
uriya na koko iyo dosiye irimo gake gake nubwo bitabaye nyine umufungishe ndavuga ati je koko none ko ari inshuti yanje ko atarandabura mbwira ayo makuru ko Chevare ko nzi menga bamaze korana ikiganiro yamukoze iki ubundi musigaye mufungishanya ndavuga ati koko aramukuru ivyo bikubiye oya n'udukuru nyene twamayira Umviriza Chevare yavuze yuko ntaco nomugira namuhaye amahera urazi ko twidandaza kuri aya mahera sivyo uri kurumva kuri rezo sosio turidandaza tuba turi mu kazi sivyo je kurya nanje bampa amahera niko namuhaye nkorera ibiganiro mama we atarapfa ndamukubita 300,000 tugira forfait tuvuga ko azompa ibiganiro bitatu urumva eba narasepa amara iminsi atayishira ku mufuko ayikubita ku mufuko mugantreta uyo munsi aza ngo dukore umunsi wa mbere sinari bwamuha amahera sivyo hanyuma umukameramane agira ingorane barugaribira ibarabara aracego tuca tuvuga rero tuca duhurira aho twavugaye dukorera turamurindira 30 minutes acavuga ko bidakunda babugaraniye mu ibarabara tuzokoreje ndibuka niwe Chevare yaca mpari ifite naringiye muri gym ahantu nkorera gym ni muri ville yaragiye muri ville anshika naho acambwira ati yampe ngende ndayatwaye tuzoca dukora ambwira umunsi sinibuka umunsi yambwiye mu yindi ndwi yakurikira sawa sawa ndakura 300,000 kuri rimikashi ndayamuha urumva ndamuhaye yose rondera umuhungu akanka kunyitaba sivyo mu nyuma mama wacu arafa niho rero namurondeye nyuma mama we yarafuye acambwira ko tuzokora kugira ikiganiro kimwe yamaye byarenze guca kwa metre muvaje ndamubwira none yarumvise kwagira umwitware ngo muva yashira mu mabisi yacha kubitamo mabisi aravuga ati mwese muri abantu banje niberera yazi aramubwira aze akore kugira aze kunkorera iyo muva yatavuga metre muva yatavuga ico kiganiro ntaco yari gutanga ntagejeje acara sepa kandi inota taraheza kuyikorera yes asigaye bibiri ndamurondera duhana gahunda wapi akaca hengera nka umunsi mwahengera 17h30 ari aho dukorera hajya kwa metre muvaye ngurabe ifoto ngo nihondi ngo none ihoza tugakora je ndamubwira none tuze kutari wabimbwiye uri kurumva none 17h30 umuntu mutigeze muhana gahunda waje gukora iki arondere n'amatara uko kumugoro hari gihe ucabwira haba hari ama image mabi ntivyari muri gahunda nanje ntegeza kurondera mu cameraman okay biraguma hashirankwe parankwe kwezi kurahera ameza birarahera urumva basi mu nyuma rero niho namufashe ndamubona kuri yasara kunda kuje ndikuma n'umukameraman tuvuye kwa saro kuri yasara kwa pasi kwa pasi ndamubwira ati none Chevare ushaka tubane gute tuca dupangana n'umukameraman twese ko tuzokora vendredi yo yari nka mardi vendredi ndamurondera aranka kunyitaba ariko ko numva ngo wari wamusoreje convocation oya nta convocation ahubwo twarahuye ejo bundi kwa metre muvaye ntejeje gukora nawagira akora ndambwira ati none ushaka tubane gute vraiment ako nagasuzuguru uri kuranya ugenda witware urumva ugenda witware aguma yitwaze re wa munsi wa mbere tuja gukora umukameraman ntiyaza niga ntunze ndambwira okay erere yarahabaye ujya munsi twese biradushikira ntituca turekeye ngo tujye amahera y'abantu hanyuma ngo ntidukora ibiganiro vyabo byarabaye ngo je ntayo nzoguha ngo harangwa igitoro ngo nango nakoresheje ikiriyage uratsi ko akora kuri Atene primaire ku mashuko yaje direct ngaho kandi yari yabitahuye yavyumvise nubu nivyagumariye yitwaza kube namubwiye ati kubera ki wemeye uratora inoti none uzi kutazokora ubure yambwiye ngo genda witwara aho ushaka hose mama wanje ngo afise mwene wabe ngo w'umugenerale urukurumva sinzi rero abagenerale ko ari bo babatuma ngo badushaye ko ngo hanyuma bace bidegembye bagira ibyo bashaka uri kurumva yambwiye ati genda witware jewe ntaco bazongira canke duharure amakuru se nakoze ibitoro nakoresheje ujya munsi hanyuma ncindaguha yasigaye
ndavuga ati iyi ni problem uku nukuzura umuntu jaravuga ati niko babonye ko ndi umugore umuntu bari kumwe no mutipe bari kumwe ngo uyushango ni mwene wabona general ngo ntaho uzomutwara none general niwe aca akora amakosa yitwaje ako Chevare nta muntu bapfukana mu general none nivyo yambwiye wo bari kumwe je namubwiye ati nashaka agira imana yo mwijuru uri kurumva muga amafaranga yanje ategeza kuyampa urumva ategereza kuyansubiza bamwita general rupfu none rero menya Starboy oya muzokora yararahiye batabigana namubwiye nanje kandi umpa amahera yanje urumva vyanse gufata umurongo kandi avyumva naho twokora ntacyo twokora kubera turamaze guterana amajambo cyane twogikorana nabi twogikorana nabi akanyicira akazi uri kurumva je namubwiye hari urudohera twanye ngudu turasamira du fucking money ndavuga okay du fucking money tume ko twakunaniye kuma urumva iki nico nama mvuga rero bati kandi adandaza amamodoka yadandaza na nyimba yadandaza ko naniwe kumpa amahera yanje oya adandaza amashugwe namubwiye ati harura warakoze ikiganiro kimwe ibiganiro turazi ingene baduhemba nakuramo ajya ikiganiro kimwe amero rest byose byaranse yaransuzuguye agwe 200,000 voilà yaransuzuguye uri kurumva so nibaza ko bizogenda neza anyway jewe umva ko ari makey umva ari menshi muga yemera avuga ati ngo nudufakira mani natunsubiza uwo mu general nawe rindira tuzora uwo mu general azovuga ati ndi general ndi mwene wabo nije namutumye aza restroke abantu hanyuma bice bibasansuite bazobisubiza bigiye kubandanya Chevare iyo noti y'abandi urumva ko atazokorohereza so koko abakunzi ba Star TV rero kumbure kugira byorohe cyane tuje ku rubuga guno mu sister wanje tuje ku rubuga guno mu sister wanje ndaza kuraba linki shira muri commentaire kugira dushobore kumusapotinga tumushigiki sivyo noneka koko cyane merci ndaza gushira linki muri commentaire then ni uyinjirirako uraza kucikora sabone kugira umushigikire dukeneye abantu benshi bakoresha YouTube benshi cyane bashoboka kugira tugira amakuru menshi aserikira ku munsi tugira abantu bari ku kazi benshi so umwigeme yakoresheje YouTube agakora regularement nkuko abikora ikintu kiba cyoroshe kuko abigeme babita banebwe babita abantu nyene basinda bibazwa mugabo no munsi koko nimba ariko arakora tumushigikire tumusapotinge kugira buriya butumwa atanga ku rubuga rwe tuzore tubwakirana umutima wose umutima mwiza kandi suko noneka koko ego arwambaye n'amarori cyameze merci beaucoup kandi tukubone mu mazi uko waziraye oya gara abantu bambara amarori ugasanga bavyutsa no je ndafise ikibazo c'amaso lumière ndazira na lumière kubera ndirinete ariko sinkunda amarori y'amaso je préfère amafilm bama babimbajije nuko nimba ari message ushaka gushikiza abakunzi ba Star TV karibu cyane bwa dusozera ikiganiro ko umwanya twafashe tuwa agaciro dene nibaza ko tuzohora ikindi gihe ya the family together byose birashoboka nimba ari cyo ushaka gushikiriza karibu cyane hamba dusozera ikiganiro tuje mu bindi bikoko abakunzi ba Star TV ikintu no babwira niko modufollowinga mugakurikirana ibyo dukora kandi munjira urubanza harige muca mushavura mukavuga koko aratuka bakotsima sindabatuka oya tuba tuko turahanura ndabakosora kuko akari mu mpene niko kari no mu ntama hanyuma umuntu wese agafata ibyo yumva amatwi yiwe akunda ibyo mudakunda mukabyihoza kuko hariho benshi bakomerekeye mu isengero nka jewe hariho benshi ibyo nahuye nabyo ari byo bagenda bahura nabyo kandi benshi baranshimira kuko birabafasha abatarashikirwa nabo bakamenya ingene bavyitwaramo yes hanyuma reka ndabashimire mfata umwanya ndabashimire hanyuma dushigikirane mugire like na commentaire na partage dushigikirana kuko ukuboko gufata ukundi hanyuma tugashika aho dushaka atawewe ntajewe atajewe ntawewe kabisa nuko tubashimire cyane ariko mwibuka kujya gufungura kwa Zaza Food Restaurant ni kugindwi mu bwiza nimero 4 neza neza uvuye kuri King Star 12 gato tubona kote ya droite tubona Zaza Food Restaurant bateka ibyo kujya bimeze neza guys bimeze neza cyane so imana ibahezagire cyane wibuka no kujya muri Red Velvet Salon
ni salon nziza cyane iri hafi ya Mutima Bare tugiste kuri ya building before cha winjira indani ubona salon nziza cyane baragira icyo bita make up inzara manikire pedikire n'ibindi byinshi bitandukanye baragurisha na ma periki yabigeme meza cyane so ni karibu cyane mani bahezagire cyane thank you so much